Yewe bagabo ndabahaye kazi na karibu kuri uru rubuga rwacu. Uno munsi ngomba nkore video izanye no kwigisha amategeko y'amafaranga. Mwege mukunda kundaba nukuri murazi ko nkunda ama business kandi murazi ko nkunda kuvuga ku bizanye no kwiteza imbere. Rero uno munsi ndafase amategeko 10 mpora ngira ko kugira namwe ndabafashe ukuntu mutoyemo nabire 3-4 hari gihe yo bafasha ikintu sindobabesha. Itegeko rya mbere nufate ugire budget bigomba kuvuga ati nukufata amafaranga yawe ukayagirira umupango. Ndakubwiza ukuri utagiriye umupanga amafaranga yawe agenda yiruka uko yinze niko yiruka hanze. Iryo ni itegeko rya mbere. Itegeko rya kabiri turabika make kuri ayo uhembwa. Kira kwezi uhembwa umushahara ufata uduhera dukeyi utangwa n'ama percentage naho utangwa ama percentage 5 10 15 20 ugenda uko nyene nta kibazo. Bagabo iryo ni itegeko rya kabiri. Itegeko rya gatatu rivuga ati ntutore ideni udasoboye kuriha. Ndakubwiza ukuri iryo deni ubona utarikeneye nturitore. Nukuri nturitore kuko uba wisizikiririziriko wewe mu muhogo ufase ideni udasobora kuriha kuko ntuzeye umutima uzokwa muri hejuru kubera ufise iryo deni y'uwundi muntu. Sawa rero hama rero itegeko rya kane. Itegeko rya kane ubaka ekonomi yawe. Ubaka hamwe hagize uhuye n'ikibazo usobora kuvuga ati reka nkure nditize amafaranga kuri yo konto ndasize ku amafaranga ya emergency ya gisida habaye accident nk'umwana akagwara cyangwa inzu bagabo zigatwagwa. Murazi ko ivyo bintu bikunze kuba muri Afrika. Ivyo bintu bibaye ukaba ufise amafaranga wasize ku ruhande yazezwe ivyo bintu. Hama rero itegeko rya gatanu nukwiyumvira kazoza. Uratera amafaranga uno munsi wiyumviye ko ayo matundu uzoyaha imyaka 5 10 15 iri imbere canke 20. Ntuze wiyumvira ubunyene uno munsi uze wiyumvira kazoza. Niryo tegeko rya gatanu. Irya gatandatu rivuga ati ntufate ngo ubeho gusumba umufuko wawe uko winjiza kuri konto. Urinze ukora ivyo bintu urumva uzoga muri mu madeni. Ubeho amafagitire yawe ureve hagati na hagati. Ntufate ngo ukoreze amafaranga arenze ayukorera ku mushahara. Iryo ni rya gatandatu. Igindwi iyumvire kure. Iyumvire igituteye uno munsi ko n'abana bawe bazokijyako. Ndakubwiza ukuri umanze kwiyumvira ko intuzeye ibikorwa uri gukora uno munsi n'abana bawe n'abuzukuru bawe bazobijya aho. Iryo ni itegeko ry'indwi. Itegeko ry'umunani zuragenda muri ekonomi yawe ureba ibisoko. Ahantu hari bisoko ahantu urinze nk'izo imodoka bakugonga urinze imodoka ipfa ko hari ahantu wo kwikura wosobora kwikura. Ugende ukoresa nk'iryo ugenda ureba nyene muri ekonomi ugenda urukurumva ugenda ureba nyene ko atabisoko birimwe muri ekonomi yawe. Hama rero igicenda naryo wirinde kuza kugura ibintu udakeneye. Mana y'ikigongo bakobwa iryo ntuze turarifise ibintu udakeneye. N'abagabo bari navyo kuza kugura birato ufise birato. Ibyo ntuze ngo uri kugura ibintu byo gusira mu nzu gusa. Gerageza amafaranga muyakorese kukazwiteza imbere. Ntuze gutora rero ufata ngo kariko kose ngo kaze ngo nuguru uri kuguru. Utaguze ikintu cyo kwiteza imbere ntukigure. Sawa. Iyo cyari cy'icenda. Icumi naco icyanyuma ngomba mperezeko. Iga ibizanye na ekonomi.
hariho ibitabo vyinshi mana y'ikigongo bitwigisha twebwe ukuntu twoteza imbere imifuko yacu, bank account yacu ikaba nini. Nimubikoreshe nko kuri YouTube yanze ndafise bagabo amavideo menshi yazanye no kwiteza imbere, no kwiteza imbere. Kandi ikindi naco ngomba ndabasabe kuri mwebwe mu nkurikira, hariho YouTube, hariho TikTok account yindi ndakoze, ngomba ndayisire ko ngaha hasi muri description, muze kuyifollowinga nayo, muzoba mukoze kuko nahene ngomba ntangure kuza ndasiraho utuntu nyene two kwigisha ibintu ntabwo nkeneye gusira ko byose ngaha kuri iyi channel. Ngaha ngomba kuza ndagira ibintu nyene bizima, muga nahajya nzokwigisha nk'ibintu byo kwigisha ku bindi bintu, ibitabo, ibintu nk'ivyo. Rero ndayisira ngaho muri hasi, namwe muze kuyireba. Ndakubwiza ukuri, ukurikiza ya mategeko 10 y'amafaranga mu myaka 3, mu myaka 4 uzobugeze kure. Uzobugeze kure. Ijya mbere reka ndayasubiremo. Ijya mbere gira buje. Ijya kabiri ubike buke kira ku kwezi buke. Ijya gatatu kwirinda ideni. Ijya kane ufata ukagira nuze ahantu ho kubika high emergency igihe ugize ikibazo. Ijya gatanu kubika mu kazoza. Ijya gatandatu nukubaho utarengeza urugero, amafagitire ukabaho ubuzima bwawe bugufi buzanye n'amafagitire yawe, nturenze urugero, amafagitire ntakurengere ngaha kuko urumva aho ntuzovayo. Igindwi nukuyumvira kure kugira abana bawe bazogibiye ivyo wasize. Iry'umunani nukuzuragira ugenda uraba ekonomi yawe, uraba ibisoko, ugenda wugara. Iry'icumi nukwirinda kupfa kugura ico ari cyo cyose, ukaraba ko ico kintu kwereke ico kintu wiri uragikeneye. Ego icumi naho nukwiga bizanye n'amafaranga no gutera amafaranga. Ego sawa rero murakoze bagabo nukuri, mwebwe mu nkurikira ndabashimira. Kandi mugende kuri YouTube channel yanze, ndayifise ga kuri profile, urashobora kuyinziramwo ugasubscribe to my channel. Ikindi naco ndobasaba nuko mwokurikira iyo new channel yanze ndasiza ko ngaho kuri TikTok. Ndaza kuyisiramwo ngaho hanze ni Janine Dusabe nyene 92 muyise cinje muca mumbona. Sawa.